Bakunzi bacu bakunzi b'Iruga BF mu nkundende abaramutse nongenda baha ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi igenekezo rya 19 ukwezi n'ukwa kane uno mwaka turimo. Abantu benshi ndazi yuko bariko baritegura umunsi mukuru wa Pasika, kerendo nke nakaryo kugira ngo ndabifurize Pasika nziza, Pasika y'umugisha. Rero amakunda bazaniye sayandi abantu benshi twari twabashikije iganiro ku munsi wa kane aho twababwira yuko hari imodoka z'abasirikare b'u Rwanda zinjiye muri Nyangezi mu migwano yarikira haba yarikira bahuza M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi. Mizo modoka 25 zose zinjiye nta nimwe yabasohotse twarabibabwiye mu iganiro twagiye turabaha izo modoka 25 zose utapfuye yafashwe mpiri. Rero mu bafashwe mpiri uno munsi batanze ubuhanya canke batanze ingene binjira mu gisirikare bari mu gihugu cy'u Rwanda. Vyumvikana yuko binjira nko ku gahato ndetse batazi na mission bariko barerekeza ko. Rero no munsi kubaza gukenera video bariko barasigura ingene binjira mu gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda, baraza kuja mu magroupe. Abatari mu magroupe nabo hariho description ngaha, harimo link muraza guca kugira ngo bikunde mwinjire mu magroupe muhabwe ibintu. Iyo video muyiherebwe hamwe n'abandi, ndetse hari abantu batubwiye ko description batazi iyo ariyo. N'umunsi twaborohereza kugira ngo tuze kuyibashirira muri commentaire ya mbere azoba ari link ya groupe. Hemerewe kujamwo umuntu atana groupe nimwe yaramaze kujamwo. Rero nko bisanzwe murabizi simba ndumwe by the way mba ndiko umusesanguzi, ariko no munsi umusesanguzi twashoboye guhurira muri studio. Murabizi kitswe n'amagara mugabo yashoboye kudutoreza n'amakuru ndetse yaturungikiye ubutumwa. Rero nagenda basabe kugira ngo mwumvirize neza na neza bimwe mu vyihishije inyuma y'ivyo vyose, inyuma yo gufatirwa muri Nyangezi ndetse n'ivyo bashoboye gushikiriza abantu basirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Rero mu nkundire mu mutegabiri kugira ngo tubandanye tubaha ya makuru mwizera. Amahoro cyane bwana journaliste, nizere ko wagize umunsi mwiza w'isabato aho wari uri hose. Nanje ndaho ndakomeye ndashima Imana, ndakenguruka kabisa uko biri kose. Hama nshimye kugaruka ku nkuru twashikirije ku munsi wa jeudi, nimba ntihenze hari tariki 17 za kuno kwezi kwa kane, aho twavuze ku migwano yabereye muri Nyangezi, aho hari amaze imisi havugwa yuko igihugu cy'u Rwanda carungitse special force kugira ngo baze kugombora uturere abawazarendo bari babatse muri territoire ya Karehe. Kandi ngo niyo special force barungitse aba ariyo iza gufata igisagara ca Uvira. Bwana journaliste, nukuri birateye agahinda, biranababaje. Nibaza ko warabye kajya kavido nakurungikiye kubona umuntu w'umupapa nkujya ariko akomera amashi umuwazarendo angana n'umwana yibarutse, uwundi nawe akubita ikonzi mu mutwe. Urabona ko biteye agahinda, biranasuzuguza. Simbona ingene no bivuga bwana journaliste. Iyo video uza kuyisangiza n'abadukurikirana barabe mu by'ukuri ingene byifashe abo bagabo bariko barapfa batazi ico bazira, bashatana ico bokora. Amakuru mfise bwana journaliste, nakomeje guperereza menye neza mu by'ukuri impamvu abo bisungwa na ba special force barungitswe muri Kongo bariko baragwa ku rugamba hovyo, bariko barapfa nk'abana b'imbeba. Nakomeje guperereza menye mu by'ukuri abo bantu n'abantu ki, n'abasirikare bwoko ki, barungikwa abantu bakajugumira bazi ko bagiye gukora amateka, bazi ko bagiye gukora ibitangaza mugabo bikarangira ata n'umuriro nk'uw'ikibiriti banacanye. Bwana journaliste, nukuri nasanze Kagame ari umuntu mubi, wumve ngo mubi, umumenja sha sinovuga kandi n'umugesera, n'umuntu w'umwicanyi kabisa. Kandi
akoresha, reka mvuge, hariho ibintu bita ngo crime parfait, umva ubwicanyi bweranda, nibwo Kagame ariko arakorera abo bagabo yarungitse muri Kongo ngo ni force spéciale mama. Uti gute ndabyise crime parfait? Muri bajya bagwanyi bona journaliste, igitigiri nyamwinshi n'abanyororo yakuye mu busho butandukanye, hama abambika umwambaro wa gisirikare abarungika kugwana muri Kongo. Uko nukuri bona journaliste, uko nukuri ndiko ndakubwira, kuko ndafise na audio yumwe yashoboye kwescapa, yashoboye guhunga kweshapa ku rugamba, ariko atanga témoignage. Abo benshi n'abanyororo bahunze nako yakuye mu busho butandukanye abatwara ku rugamba muri Kongo. Urumva bona journaliste, ni reka nshefata ku cyaganiro twakora twerekana ingene mu gasho ko muri nimba ntihenze hari mu ntabwo hari mu Bugesera, sinibuka agasho twakoreye ku kiganiro twerekana ingene muri ako gasho abantu baho babayeho nabi, bageze no ku rugero bajyana kubera kubura ibyo bafungura. Uca wumva yuko yabuze ingene abagabanya igitigiri, noneho yahisemo kugira gute kuza abarungika muri Kongo, byitwe yuko baguye ku rugamba, ahubwo bataguye muri ubwo busho butandukanye. Amakuru mfise kuri iyo audio y'uwo mugwanyi, reka ndamwita umugwanyi kuko yaratorotse urugamba, avuga yuko ngo no kurasa ntavyo bigeze babigisha. Nukuvuga batuwe mu busho, babambika ari mwijoro, babambika imyambaro ya gisirikare, hama babarungika muri Kongo. Bageze mu makambi muri Kongo, kubera ko urabona ko benshi binjiriye bashike directement muri Bukavu, nukuvuga bari mu birindiro muri Bukavu muri Kongo, niho ngo batanguye kubereka ingene bakoresha inkoho. Urabitera bona journaliste, aba n'abantu binjiye kuva dimanche, lundi, mardi, mercredi baca batangura imigwano. Unyumvire nawe bwana journaliste, abantu nk'aba kuja kubashira ku migwano ngo bahangane n'igisirikare cy'u Burundi tumenyereye. Igisirikare cy'u Burundi kiri professionnel, cizegwa ku isi yose kuja kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye, ugaca ufata abanyororo nk'aba ukuye mu busho butandukanye, atana hamwe bigeze babona bakora no ku nkoho bayikoze ko uwo munsi, hama ugaca ubarungika ku rugamba. Urumva ubwo bwicanyi ingene bumeze bwana journaliste? Urumva ingene Kagame simbona ingene namuvuga kabisa, simbona ingene namuvuga. Nukuvuga akeneye ko abavyitwa yuko baguye ku rugamba, kandi yabarungitse neza aziko bagiye kugwa ku rugamba. Urabitahura bona journaliste combien de fois nukuvuga afise na professionnalisme mu kwicana. Bro, nababaye cyane gose, ndonse izi nkuru nabuze n'ingene ndabisobanura. Hari yindi nkuru bona journaliste yabaye nyene Nyantende bagiye muri operation Nyantende, bano ko bagiye n'imodoka ngo zishika 25 ku makuru mfise, kandi muri zo modoka zose 25 nta nimwe yasubiye inyuma, kuko baragiye bashika ahantu batega ibiti imbere, baca batega n'ibindi inyuma kugira ngo ntizishobore gusubira inyuma, hama babahondera hagati. Mugabo amakuru mfise uyu wundi nawe yashoboye kwescapa, ngo bariko baragenda, ngo bahagaze ahantu, ngo aca saba ko yoja muri toilette. Nuko agiye muri toilette, aca kura teni yari yambaye azita muri toilette, inkoho ataka umuryango, hama bene urupangu ngo baza kumubaza, babonye atebyeyo baja kumuraba, aca babwira ngo jewe sinigeze mba umusirikare n'umunsi numwe. Bankuye mu bitaro, nukuvuga samedi bankuye mu bitaro, hama dimanche baca banyambika tenue militaire banzana aha muri Kongo. Ntabyo nigeze, ndabinginze munyereke aho noca ngo niruke, ibisigaye ndimenya. Urumva journaliste, hariho amatemonyage tuko tuyaronka, iyo tuyabwira abantu benshi bibaza ngo tuba tuko turashikuza. No,
twebwe nta intere dufise mu kubesha muri bino bintu, twebwe nta nyungu n'imwe tubikuramo kuba twobesha, ahubwo turiko dushaka yuko ukuri kuja habona, turiko turansa message kugira ngo amakungu yumve uburyo abana b'u Rwanda bariko baricwa ataco bazira. Abasirikare bamuhezeye ko ubu rero nahageze kuja gutora abantu atoye mu busho, atoye mu bitaro, ikitazwi nta n'abantu baciyereza mu Rwanda kuko bagufatiye mw'ibarabara, n'abana b'ishuri ubu benshi barungitswe muri Kongo. Iyi nkuru nageze kwivuga ko agace gato mugabo nzwe developa ingene bategera abana bavuye ku mashuri s'il vous plaît, bavuye